Nugoba icyubahiro n'ubutunzi bw'isi sinabigura n'urukundo rw'umukiza wanjye. Ndamukunda nawe arankunda, ibyo birampagije. Kubaho ari bihumuriza umutima wanjye. Nubwo bampa icyubahiro n'ubutunzi bw'isi sinabigura n'urukundo rw'umukiza wanjye. Ndamukunda nawe arankunda, ibyo birampagije. Kubaho ari bihumuriza umutima wanjye. N'uw'igikundiro n'inshuti nziza, urukundo rwe ruraryoshe kurenza ubuki. N'uw'igikundiro n'inshuti nziza, urukundo rwe ruraryoshe kurenza byose. Tugize muri wa mwanya mwiza uko tugira tuganire ku majambo y'Imana. Kuri mikro muri kumwe na Jackson Nkeshimana. Muri mwanya mwiza Imana duteguriye, ndagomba ko uba hafi radio yawe kugira ngo ntuhave usamara, kugira ngo ntuhave uja kure, ngo uhave ucikwa n'ijambo ry'Imana tugira tuvugane ko rino jambo ni jambo rikuraba wewe, ni jambo rindaba jewe. Reka dusome ano majambo y'Imana yanditse mu gitabo ca Yesaya igice ca 41 n'umurongo wa 10 kugeza ku 13. Turasoma Yesaya igice ca 41 ku murongo wa 10 kugeza ku 13. Turasoma mu izina rya Yesu. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe. Nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kw'ubugororotsi kwanje. Abakurakiye bose bazotetegwa bamaramare, abagutonganya bazocika ubusa baranduke. Abaguhaririza uzobarondera ubabure, kandi abakurwanya bazocika ubusa bakamangane. Kuko je uhora Imana yawe, nzogufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti ntutinye, ndagutabara. Ndasubiramo Yesaya 41 ku murongo wa 10 kugeza kwa 13. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe. Nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo k'ubugororotsi kwanje. Abakurakiye bazotetegwa bamaramare, abagutonganya bazocika ubusa baranduke. Abaguhaririza uzobarondera ubabure, kandi abakurwanya bazocika ubusa bakamangane. Kuko je uhoraho Imana yawe, nzogufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti ntutinye, ndagutabara. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Kandi andikira message umugenzi ati uhora agira akora ikintu gishasha, akubwiye ati ntutinye, agira gutabare, wararushe cyane.
noneho agira gutabare. Ano n'amajambo y'Imana atubwira ko uhoraho agira dutabare mu bihe byacu twaciyemo byatubabaje, mu bihe twagiyemo biratera agahinda mu mitima yacu. Cya kintu cyateye agahinda mu mutima wawe, uhoraho agira gutabare, agukure muri ako gatengo, agukure muri izo ngorane. wararushe noneho agira kuruhure. uhoraho aragutabaye kandi agira gutabare. Amen. Bivana no kwizera kwawe. Ufise kwizera ko agutabaye aragutabara, ugifise kwizera ko agira gutabare nyine. Harageze uvuga ati ndananiwe, ndarushe, numva simbona honja, simbona iburyo, simbona ibumoso, ariko ndarushe. Ndibuka umukozi w'Imana Eliya, niwe yabayeho mu bihe kanaka maze araruha. Eliya yarondegwa na Yezebeli maze araruha. Mu kuruha kwiwe yafashe urugendo rurerure ahunga Yezebeli. Harageraho yumva umenga binaniranye. Yari ahungiye ahantu hitwa Iberisheba, yumva ko binaniranye, yumva ko adashobora kurengana ngo ashike hirya, yumva ko yo kwijyamiraho nyine mbere agapfa. Mbere yarisabira ati Imana ico maje nkipfira ngaha nta kindi. Acaja musi y'igiti cy'umurotemu arijyamiraho nyine. Usomye mu gitabo cya mbere cy'Abami 19 aho urabona iyo nkuru yose. Yumva ko arushe, ariko umumarayika w'Uhoraho yacambye ati vyuka, urugendo ruracari rurerure. Umuntu arashobora kuruha kandi akaruha n'ibintu kumbure bitomuruhije, ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ko agiye kudutabara. Jack, Uhoraho agiye kugutabara. Nawe niwibwire, bwira umutima wawe, shiraho izina ryawe, uvuga ati naka, Uhoraho agiye kugutabara. Warurushe, warumaze kuruha kutavyumva, warumaze kuruha, nawe utavyemera, warumaze kuruha. None ko hari yagezaho uwumva umenga umwanya kuja gusenga urageze, ukumva umenga urarushe, ukumva umenga ntushobora kugenda, wabona nako ukumva umenga umutima urasuye kuvyimba bivanye n'ico yigeze kugukorera. Ko hari yagezaho wumva umenga nanaka umwishura nabi, ko hari yamaze kugera naho wumva umenga bya bindi navyo ubikora uku, ko hari yamaze kugera aho wumva umenga unacikira cyangwa ucikiza, ko hari umaze kugera aho wumva umenga unakora n'icyacu ubusambanyi, ko hari umaze kugera aho wumva umenga uja no ku mupfumu, hari yamaze kugera naho wumva umenga ariko ndakubwira nti aje kugutabara. Vuguti amen. Aje kugutabara kugira ngo akuruhure ivyo vyose waciyemo. Haro kuruha no kuruha. Hari abantu barushe. Kumbura ushobora kuburushe gatonya ukibaza ko urushe gose, mbwa rundi muntu warushe kukurusha. Urashobora kuburuhijwe n'ubukene, ukarushwa n'ubukene. Abandi baronderera niyo nawe uronderera, mugabo abandi bararonka ukabura, ukaba umukene akomeye cyane. Mbere n'abantu ntibanabimenye ko wakenye. Hari igihe wambara agahuzu keza ukakagorora neza, warose udukara two kugorora agashati kawe cyangwa agapantaro cyangwa agakwemu, abantu bakabona uyagayaga, bakabona ushima Imana, utwenga, bakibaza ko bibeze neza. Mugabo ubukene buri mu nzu yawe burenga ko. Wararushe, wararize, waratakambye, warigeze no kwisonzesha, warigeze no kugira veye, uragira makesha, uratera amijoro ryose usenga Imana, ubwira Imana ati Mana je ubukene mbega ndabigenze nte. Hari abakubwiye ko baguteye ko imikoshi, none utegereza kuja ku bupfumu akoza imikoshi, akoza ibinabiriya. Ivyo vyose nuko umaze kuruha. Wararushe. Urira kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu no kuwa